Bwana Yesu asifiwe. Yesu nahabwa icyubahiro. Imbere ya byose nashaka ndabaramutse mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana yagize neza no munsi, no munsi gusa yagize neza. Indwi yose yatugiriye neza. Hanyuma no munsi natwe kugira ngo tuyereke yuko twashimye ivyo yatugiriye muri no ndwi turiko turarangiza. Twaje mu ngoro y'Imana, twaje kugira ngo turirimbire Imana, hanyuma twumve n'amajambo yayo. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Hanyuma ijambo rikuru nashaka yuko wotahana uno munsi ni kubandanya urugendo rwiza. Niyo majambo Imana yashize ku mutima wanje nashaka yuko dusangira namwe. Kubandanya urugendo rwiza. Twavuze urugendo rwiza, nukuvuga igihushanye cyayo ni urugendo rubi. Urugendo rwiza rutandukanye n'urugendo rubi. Urugendo rwiza kuri twebwe abizeye, urugendo rwiza n'urugendo ni rujya rugendo tugira twaratahuye umwami wacu Yesu Kristo. Twaramutahuye hanyuma tumwimika mu mitima yacu. Hanyuma tugaca tugenda nkuko Imana igomba. Yesu nahabwa icyubahiro. Kandi tugenda hehe? Tugenda tugana iwacu mu ijuru. Niyo turiko turaja. Hanyuma urwo nigo rugendo rwiza. Mugabo handi iruhande yaho hariyo n'urundi rugendo ariko twokwita urugendo rubi. Ni rurya rugendo abantu bagira batarizera Kristo nk'umwami n'umukiza. Bagenda uko bishakiye, bagenda barongowe na kameremere kabo. Mugabo abo naho barafise iyo bariko baraja. Naho batabizi barafise iyo bariko baraja, bariko baragenda aho bazobana na Satani biye bidashira. Imana yacu idufashe gose. Imana idufashe. Twese abantu turi mu rugendo. Bamwe bari mu rugendo rwiza, abandi nabo bari mu rugendo rubi. Mugabo ico nakwifuriza twese turi hano nashaka yuko twogenda mu rugendo rwiza. Yesu nahabwa icyubahiro. Tubandanye mu rugendo rwiza, ntituruvemwo, tushishikare gushika aho ruzoherera. Aho naho ni wacu mu ijuru. Yesu nahabwa icyubahiro. Dusome mu gitabo cya kabiri cya Samueli. Igitabo cya kabiri cya Samueli, hanyuma hajya ku gice cya 16 umurongo wa 5 dushikane ku murongo wa 14. Abafise Bibiliya itahinduwe nk'iyi wanje n'urupapuro rw'amajana 366. Urupapuro rw'amajana 366 mu isezerano rya kera, igitabo kigira kabiri cya Samueli, igice cya 16 umurongo wa 5 dushikane ku murongo wa 14. Ngira twese twahabonye urupapuro rw'amajana 366. Dusome. Shimeyi atuka Dawidi. Maze umwami Dawidi ashitse i Bahurimu, hasokoroka umuntu wo mu muryango wa Sauli yitwa Shimeyi mwene Gera. Agenda aramutuka inzira yose. Agenda aratera umwami Dawidi amabuye n'abantu biwe bose. Kandi abantu bose n'abahizi bose bari bamuhagatiye iburyo n'ibumoso. Uku niko Shimeyi yagenda aramutuka ati, genda urakagenda wa mwicanyi we, wa mugesera we. Uhoraho agushubije ku mutwe amaraso yose y'abinzu ya Sauli, uwo wishize mu gishingo ciwe ukiyimika. None Uhoraho agabiye Abusalomu umuhungu wawe ubwo bwami wa awa. Ubuyobe bwawe buragukoze
kuko uri umwicanyi. 9 maze Abishayi umwana wa Seruya abaza umwami atariko niki gituma tureka uwo muvyimba w'imbwa akagenda aragutuka ga mwami wanje nyene ingoma, hinge njabuke ndamuce izosi. 10 umwami aramwishura ati dusangiye iki ga yemwe bana ba Seruya? Niyaba antutse uhoraho ari we yamubariye ati tuka Dawidi, hari uwoshobora kumubuza? Ati vyo ubitewe n'iki? Mbere Dawidi abarira Abishayi n'abantu biwe bose ati ku mwana wanje nakuriye mu nda arondera agatwe kanje, mbega urya mu Benyamini we ntarushiriza? Nuko mureke antuke, kuko uhoraho ari we yabimubariye. Kumbure uhoraho azoraba ayo mbonye, ampe ivyiza mu gishingo ciyo mivumo mvumwe uyu munsi. Nuko Dawidi n'abantu biwe bakomeza inzira, Shimeyi nawe agenda akikamanye umusozi abangikanye nawe, amutuka ingenda, amutera amabuye, asura umukungugu. Nuko umwami n'abantu bose bari kumwe nawe bashika i Ayefimu, aruhukirayo. Imana ihabwa icubahiro. N'aya majambo duhejeje gusoma atubwira ku nkuru za Dawidi. Muri iki gisomwa, muri aya majambo y'Imana twumvise abantu batatu bakomeye cyane. Uwa mbere yari Dawidi. Uyu Dawidi nawe tusanzwe tumuzi. Dawidi ni umuhungu wa Isayi. Hanyuma uyu Imana yari yamukunze kuva kera. Akiri mutoyi Imana yari yamukunze, hanyuma imugira neza, imuha ubushobozi budasanzwe. Kubera iki? Kubera yagendana nayo, hanyuma akayumvira. Muribuka ingene yamukoresheje ibidasanzwe, ingene yashoboye hariya mu gahinga yarari, yashoboye kwica ibikoko bikomeye kandi ari umwana muto. Imana ihabwa icubahiro. Kubera iki? Kubera yagendana n'Imana, kubera yakunda Imana. Kubera iki? Kubera yizigiye Imana mu buto bwiwe, hanyuma Imana imukoresha iby'inkomezi. Yesu nahabwa icubahiro. Kandi no mu nyuma Imana yaramuhezagiye, yaramuteye iteka, imuha kuba umwami w'Abisirayeli, kandi yari umwami akomeye gose. Imana yacu nihabwa icubahiro. Twasomye n'uwundi yitwa Shimeyi. Uyu Shimeyi nawe yari mu muryango wa Sauli, kandi ngo yari mwene Gera. Hanyuma urazi yuko Sauli amaze gukora ivy'Imana itagomba, Imana yacimukura kwa maboko, hanyuma ishinga yuko Dawidi ari we azoba umwami w'Abisirayeli. Hanyuma uyu rero byaramubabaje kubona ingene Dawidi ariko arakura ku ngoma uyu Sauli. Hanyuma uwundi wa gatatu nawe twabonye yari Abishayi. Abishayi nawe yari mu bagendanira umwami Dawidi. Imana yacu nihabwa icubahiro. Hanyuma nkuko twumvise yuko Dawidi muri iki gihe yariko arahunga. Yariko arahunga iki? Yariko arahunga umuhungu yivyariye wenyene, kuko uyu muhungu yari yamuhagurukiye kugira ngo amukure ku ngoma, hanyuma abe ari we ahasubira. Hanyuma Dawidi aca arahunga, aca afata ingendanyi ziwe n'abiwe bose barahunga. Hanyuma bariko barahunga niho bahura n'uyu Shimeyi twumvise. Mwibuke rya jambo twavuga ngo kubandanya urugendo rwiza. Hanyuma aba bariko bagenda bahunga, mugabo bahunga bafise Imana. Imana yacu nihabwa icubahiro. Bagenda bafise Imana. Dawidi yagenda afise Imana. Imana yagenda imurongora, kandi yagenda yubaha Imana. Hanyuma ngo haza giturumbuka umuntu batamenyereye, batazi ni yavuye, uyu Shimeyi. Hanyuma Shimeyi twumvise ingene yavuze, yatanguye kumutuka, aramutuka. Hanyuma ngo amutera n'amabuye,
amutuka umwami akomeye. Muribuka Dawidi ingene yarakomeye. Jewe ndiko ndasoma aya majambo naragize ubwoba. Nzi ingene Dawidi yari umuhizi, yari umugwanyi akomeye, yari afise abantu babagwanyi bamugenda bamushigikiye, agenda aragwana anesha intambara zitandukanye. Hanyuma umuntu umwe akiyadukiza akamutuka kandi akagenda amutera amabuye. Imana yacu idufashe gose. Amutuka atuka umuntu w'umuhizi akomeye cyane n'abandi bose batinya. Muribuka ingene yishe Goliyati wa Mufilisitiya. Hanyuma abantu bose bari bamutinye. Mugabo Dawidi araseruka hanyuma aratabara ubwoko bw'Abisirayeli. Imana yacu ntihabwe icubahiro. Akoreshejwe n'Imana. Imana iramukoresha hanyuma atsinda yica ikigatanya. Abanyisirayeli bose babonye baca bagira ubwoba. Mugabo Dawidi aragitsinda. Bose baratangara. Imana yacu ntihabwe icubahiro. Hanyuma muribuka n'ibindi n'ingwano nyinshi Dawidi yagiye aragwana kandi akazinesha. Mugabo uyu Shimeyi wewe arubahuka agenda aramutuka amutera amabuye. Amubwira ngo numwicanyi, ngo nukinywa amaraso. Mugabo Dawidi wewe yarihoreye arabandanya urugendo. Imana yacu ntihabwe icubahiro. Ngo yabandanije urugendo rwiza. Ntiyashatse gusubiriza mu ndumane ivyo Shimeyi yariko aragira. Mugabo Dawidi wewe nabo bari kumwe barabandanya urugendo. Hanyuma ngo bashitse kure, uyu Abishayi yari mu bagendanyi ba Dawidi arababara yumvise ibintu Shimeyi agenda aravuga kuri Dawidi, biramubabaza. Azi ingene bakomeye, azi ingene bahambaye, azi ingene n'abandi bose babatinya. Hanyuma biramubabaza, niko kubaza Dawidi ngo mbega ntiwompa uruhusha nkajabuka. Hanyuma ngo yavuze amajambo akomeye cyane ngo ariko niki gituma tureka uwo muvyimba w'imbwa. Amusuzugura gose ngo uwo muvyimba w'imbwa akagenda aragutuka ga mwami wanje nyene ingoma, ngo hinge njabuke ndamuce izosi. Ngo ndamuce izosi. Kuko birababaje kubona ingene agenda aragutuka kandi uri umwami ukomeye, ingene uri umwami uhambaye, ingene uri umwami bose batinya. Mugabo wewe akubahuka akabigira ngo mpuruhusha kugira ngo ngende nanje ndamwice. Mugabo Dawidi yamubwiye iki? Ngo reka, ngo niyaba yatumwe n'Imana, niyaba ari Imana yamutumye, mbega twoshobora kugwanya Imana? Imana yacu ntihabwe icubahiro. Ngo mureke, Imana yonyene izomenya ingene izobitunganya. Imana yacu ntihabwe icubahiro. Dawidi abandanya urugendo rwiza. Abandanya urugendo rwiza kuko yarazi iyo ariko arava, yarazi niyo ariko araja kw'Imana izobandanya kubana nawe gushika mu buruhukiro bwiwe. Yesu nahabwe icubahiro. Barabandanya nkuko twavyumvise. Hanyuma bashika na hahandi nyene bari bagiye Ayefimu. Niyo bari bagiye kugira ngo bahunge Absalom. Hanyuma bashitseyo ngo niho baciye baronka uburuhukiro. Ngo mugabo Shimeyi wewe yaguma bakurikira agenda mutuka. Mugabo Dawidi arihorera kandi abuza n'abahizi biwe n'abagwanyi biwe kugira ngo ntibamwice, bamureke yivugire. Hanyuma niyaruha arahora. Barashikayo, bashikiye Ayefimu. Bibiliya yatubwiye ngo araruhuka, niho baronkeye uburuhuko. Yesu nahabwe icubahiro. Dawidi nabo bari kumwe bagira urugendo rwiza, babandanya urugendo rwiza. Baranka kwiyanduza, baranka gukora ibyo babaza Imana. Mugabo bari bazi iyo batumbereye. Imana yacu ntihabwe icubahiro. Aya majambo natwe yo twigisha iki muno mwanya ko twayumvise? Aya majambo atwibutsa yuko natwe turi mu rugendo bene data. Nico gituma atawuzokwama kuri iyi si imyaka yose. Turi mu rugendo tugana iwacu mu ijuru. Kubari mu rugendo rwiza, turiko turaje iwacu mu ijuru kandi turiko turegereza gushikayo. Ico twosaba Imana kuba afise urugendo rwiza nuko twoshika mu ijuru amahoro. Imana yacu ntihabwe icubahiro.
twoshika mu ijuru amahoro. Twirinde bijya byose byoza bitwanduza. Aha Dawidi yari afise ibintu byinshi, nabo bamugendeye bari bafise ibintu byinshi byashobora kubanduza. Hari ibi bitutsi bya Shimeyi, akagasuzuguro ka Shimeyi, mugabo baravyirengagiza, barabandanya urugendo. Imana yacu ntihabwa icyubahiro, kuko bari bafise intumbero iyo bariko baraja aho bagiye kuruhukira. Imana yacu nishimwe. Barabandanya urugendo rwiza, urugendo bari kumwe n'Imana, kandi Imana yagiye ibagirira neza gushika mu buruhukiro iyo bari batumbereye kuja. Ni waburi hano rero uri mu rugendo rwiza, Imana iguhezagire. Imana iguhezagire. Wewe uri mu rugendo rwiza, bisigura yuko wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza. Umaze kumwakira hanyuma ugenda nkuko uyo Kristo abigomba. Aho uri mu rugendo rwiza, kandi gumusenga Imana kugira ngo urwo rugendo uzorurangiza amahoro. Yesu nahabwa icyubahiro. Mugabo ikibabaje nuko hariho n'abantu bakuze, abantu bamaze gutahura byinshi, mugabo ivyo batavyibuka. Batibuka yuko turi mu rugendo. Bibaza yuko tuzokwama ku isi naho twopfa, mugabo ngo biba biheze. Oya, abantu sico kimwe n'ibikoko, abantu sico kimwe n'ibindi biremwa Imana yaremye, kuko abantu turafise iyo turiko turaja. Naho dupfa ntituba dupfuye, tuba duhinduye adresse, tugiye ahantu umunezero canke ahantu h'umubabaro. Ahantu umunezero kubera twakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, hanyuma tukagenda muri iyo nzira, tukagenda uko Imana ibigomba. Ahantu h'umubabaro iyo tuba twaranse Kristo nk'umwami n'umukiza, hanyuma tukaca twigenza uko twishakiye. Turi mu rugendo bene data. Ni waba uri mu rugendo rwiza, ushimira Imana ko yaguhaye agakiza ku buntu, hanyuma usenge kugira ngo uzogire urwo rugendo uzorurangiza amahoro, ushike mu buruhukiro bwawe. Imana yahabwa icyubahiro. Dawidi nabo bari kumwe bashika mu buruhukiro bwabo. Aho harya ahantu twumvise bashika baruhuka ibitero vya Shimeyi, baruhuka ibitutsi vya Shimeyi, baruhuka agasuzuguro ka Shimeyi, baruhuka n'ibindi bibazo byinshi byari kubasanga mu nzira. Ivyo rero barabiruhuka, bashika mu buruhukiro bwiza. Natwe niyo turiko turaja bene data, twakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza. Mugabo kuri urya tarakira Kristo nk'umwami n'umukiza, ari mu rugendo twamaze kwita urugendo rubi. Kandi urwo rugendo rubi rurafise iyo ruriko rurakujana mu mahonero. Mugabo shaka kugutangariza kuno munsi, shaka kukubwira kuno munsi, hariho ivyizigiro byo guhindura urwo rugendo. Yesu nahabwa icyubahiro. Hariho ivyizigiro yuko ushobora guhindura urwo rugendo, ukava mu rugendo rubi ukinjira mu rugendo rwiza, ukakira Kristo nk'umwami n'umukiza, hanyuma ukaca wemera akakurongora. Mugabo hariho nabandi tuba turi kumwe bari bakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, mugabo birabagora. Uno munsi ntibakiri mu rugendo rwiza, bari mu rugendo rubi. Uno munsi wari umunsi mwiza, karakanya keza kugira ngo bave muri ubwo buzimire, hanyuma bagaruke mu nzira nziza, bandanye bace batangura ubugira kandi urugendo rwiza rwateguriwe abana b'Imana bose. Yesu nahabwa icyubahiro. Turarangije bene data. Twumvise yuko hari inzira zibiri. Turi mu rugendo, ingendo zibiri. Urugendo rwa mbere nugo kuja mu ijuru, mu buruhukiro bwacu. Urugendo rugira kabiri n'urugendo rugana rugana ahantu habi hateye ubwoba. Mugabo uno munsi byari kuba byiza yuko twese turi hano, twese twagira ibibakwe byo kuba hano, twoba turi mu rugendo rwiza. Twisuzume rero, wibaze, kuko ni wewe wiyizi, jewe sindakuzi, mugabo wewe uriyizi, kandi ukuzi kukurusha ni Imana. Imana irakuzi kurusha uko wiyizi. Mbega uri mu rugendo rwiza? Uri mu rugendo rwiza rugani wacu mu ijuru? Ni wasanga by'ukuri uri muri urwo rugendo, usaba Imana inkomezi, ushimira Imana, hanyuma usaba Imana inkomezi kugira ngo urwo rugendo rubandanye kandi uzorurangize mu mahoro. Yesu nahabwa icyubahiro. Mugabo ni wasanga uri mu rugendo rutari rwiza, ntusubire inyuma, nakanya keza uronse. Niba kwe ugiri uno munsi, siko si bose bari kwarumva aya majambo, mugabo wewe wagiriwe kukaza kumva aya majambo, ukayumva, agaca mu gutwi, agaca jano mu mutima,
aya majambo ntuyasuzugure, aya majambo uyashire mu gaciro, hanyuma ucuza hano kugira ngo abakozi b'Imana bagusabire bagusengere kugira ngo uve Imana ikwakire, hanyuma ucutangura urugendo rwiza. Nawe wasubiye inyuma, n'umwanya mwiza wo kugaruka mu nzira nziza, wo kugaruka mu rugendo rwiza. Mu gihe aba bari inyuma yacu bariko baraturongora mu karirimbo gatoyi, umwe wese yiyumvire kuri iri jambo, umwe wese yibaza ikibazo kandi cyoroshe kwishura: mbega ndi mu rugendo rwiza? Usanze uri mu rugendo rwiza, ucushima Imana. Turashimiye umaze gutwitahura, n'abandi bamaze kwitahura, bamaze kwihinyishu kuri utu tubazo, abamaze kwihinyishu barashora, turabahaye ikaze. Umwe wese amaze gutahura inyishu y'iki kibazo, turamuhaye ikaze. Turamuhaye ikaze. Iyumvire mwene data, mbega uri mu rugendo rwiza canke mu rugendo rubi? Niba uri mu rugendo rubi, turaguhaye ikaze mwene data, kuko urwo rugendo rwawe rurashobora kurangira uno munsi. Urashobora kurangira uno munsi nyene. Naibakwe kuri we, nakanya keza kuri we. Umwe wese yibaze, ntusubire inyuma uko waje, ntusubire inyuma uko waje mwene data, kuko turi mu rugendo. Kandi nkuko twabivuze, urwo rugendo rurafise aho ruzogaruka. Kuri wewe urashobora guhagarika, urashobora guhagarara no munsi, cyangwa urashobora guhagarara ejo, cyangwa urashobora guhagarara hirya y'ejo. Nirwarangira, mbega uzoba uri mu rugendo rwiza. Turaguhaye ikaze. Turacakurindiriye mwene data. Turashimiye abariko baraza, nawe turakurindiriye. Nawe turakurindiriye mwene data, ingo n'abandi bari hirya no hino, nimuze dutangura urugendo rwiza. Nimuze bene data, urugendo rwiza rugani wacu. Yatamarira ari, yatamibabaro iri, yatamaboroga ari, iyo ahantu hari umunezero w'ibihe byose. Turabahaye ikaze. Turabahaye ikaze bene data. Aho ndi muri isi, ninde ashaka gukora nk'ibi aba bene data bamaze gukora? Turamuhaye ikaze. Turamuhaye ikaze mwene data. Turabahaye ikaze. Bandanya muza. Hanyuma duhe kaze abakozi b'Imana baze hano, hanyuma bakikuze ababitahuye. Turabahaye ikaze bakozi b'Imana. Ntimugire ngo turanyarukije. Kaze mwene data, nyaruka. Turaguhaye ikaze. Eka n'abandi bashaka kuza, turabahaye ikaze. Turabahaye ikaze. Karibu. Nta wundi ashaka kuza, turamuhaye ikaze. Kaze, turabahaye ikaze. Nta wundi ashaka gushika hano, turamuhaye ikaze. Turashobora no kurindira gatoyi kubera mwebwe, kuko muri abatubire badasanzwe. Nta wundi ashaka kuza hano. Ninge duhe Izayi ashike hano, hanyuma abasengere nabo bisengere, natwe tubaherekeze mu gusenga. Imana ihabwe icyubahiro.